bisigura umukozi umurimyi kurazi ahanini Burundi ibice byinshi kwijana butunzwe n'uburimyi murabizi mwese kandi rero ubiravye abantu benshi tuvuka hariya usanga turi mu bintu byinshi na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'uwahariya ni Bilimani Boy abesha nuko biri isuka isigura umukozi ama uyu n'umuhungu nyene w'umukozi ama ahorona yambaye amasheni amahereni bisigura ko naho sirimuka ukabaho n'abanyamuji ariko uri wahariya uguma uri umukozi isuka ntoyita uguma ushaka gutera imbere kuruta niyo siguro twe tubiha ama bashobora kudusigurira izi nyenyeri. Okay, iyi nyenyeri ya mbere isiguye Imana, iya kabiri isiguye igihugu, iya gatatu isiguye iterambere, iyi isiguye ubuntu, iyi isiguye abantu, iyi isiguye ibintu. Turazaho naje muva muri Bounty Boy. Ubu mutweretse friends yanyu yitwa Bilimani Boy. Eske ajya amategeko mwari mufise ya Bounty Boy. Cyane ibintu byose mwari mufise bya Bounty Boy. Ni kuvuga yuko atavyo muzosubira kwambara bivanye nuko muzanye friends yanyu ari Bilimani Boy. Mboje nagushiriye mu ndibaza yuko nk'abantu bari inyuma yacu ariko turafise abantu dukorana batahura imigambi yacu badushigikira tugakora muri bike dufise tugashobora natwe kubandanya dukora uno mwuga wacu hama kucerekeye indirimbo. Hello boys and girls, sinizera kumeze neza kwa kundi ndakubura ko ari Juste Gale ka Dreamer from RSI ka Black Mali Jishuri Black ula kubitubu kubito kwa kundi ndakubura ko twavuye muri studio kugira ngo tubazane bishasha twavuye muri studio kugira ngo tubaha amakuru akomeye cyane ari ku mwanya nkuko bibona hariya handi ndisi kintu cyitwa Bilimani Boy ni Mugisha Junior hamwe na Akbar canke Kiriku na Tapoche badukoranije ngaha batubwira iki baduteguriye iki mukanya gato gusa reka twitegure ndakubwira ko baje badufitiye bishashe baje batubwira vyinshi cyane vyo tuma tubakurikira kwa kuri handi bena twamaze kugenda mon frère murakoze cyane tutarinze turaja hirya no hino nibaza ko twotera tudoma ko ahanini ikintu cyadukoranije kuri uno munsi nk'uko mubibona ngaha ndi kumwe na mutoyi wanje Kiriku Akili histoire yacu murayizi mu muziki ingene twatanguye aho twagiye turaca nibaza ko byose murabizi cyane rero sasa ingene bimeze uyu umuvukanyi nahawe n'umuziki umuziki waraduhuje ibintu dusanga tuvyumva kumwe dusanga ibintu tubibona cyo kimwe niyo mpamvu natwe twahisemo kuba ikintu kimwe rero kuri uno mugoroba twari twifuje kubashikiriza ikintu kiduhuje jewe na mutoyi wanje Kiriku Akili ikintu twubakiyeko jewe nawe kubera nkuko nabibabwiye twahisemo kuba ikintu kimwe kuravye na histoire zacu muri kariyeri zirasa twese twavuye ruguru tuza kurondera ubuzima ngaha rimwe na rimwe hari igihe vyagiye vyanka ahandi bigakunda twagiye duhura n'ibintu byinshi bitandukanye mu bisanzwe twaricaye hasi dusanga ubuzima bwacu ibyo tubayemo ni ibintu bimwe kandi tubona ko dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira twese dushobore gushika imbere dushobore guteza imbere igihugu dushobore guteza imbere imiryango yacu kubera duse abantu benshi bari inyuma yacu batwiteze duse batoyi bacu n'Uburundi muri rusangi baratwiteze ko ibintu byinshi rero twe twaravye tuvuga ati biciye mu mpano yacu biciye ku rukundo
abantu badukunda abamenyeshamakuru badukunda twahisemo gucrea ikintu kiduhuza twese muri rusange, ikintu gifise insiguro nini mu banyagihugu, yaba umunyagihugu mutoyi cyane uwo ari we wese. Twahisemo kugira ikintu umuntu wese azobona akavuga ati jewe ndi proud n'iki kintu, ndi proud n'iri zina, ndi proud no kuba navuye iwacu nkaza kurondera ubuzima ino. Uko biri kose sintegerezwa kwibagira iyo navuye, jewe ndi uwa hariya, rero ntegerezwa kuvyishimira nkabikundisha n'abandi bakabona ati uyu muntu arishimiye iyo yavuye, uyu muntu arishimiye icyari. Ni muri iyo mpamvu rero twebwe kuri uno mugoroba twahisemo gushyira ku mugaragaro, mu mbabare gato si ku mugoroba, kuri uno mutaga twahisemo gushyira ku mugaragaro ni brand yacu, brand ya Kiriku Akili hamwe na Double J. Ni brand duhuje, ni brand twiyumviriye bivanye n'ubuzima twe ducamo, bivanye n'ubuzima bw'abanyagihugu presque nka bose mu Burundi bacamo. Rero niyo mpamvu twahisemo kulansa iyo brand kuri uno mugoroba, kuri uno munsi twashatse kwibashikiriza, mwebwe muyibone muyishikirize n'abandi. Turifuza mu myaka iri imbere kwikorera kw'imigambi myinshi itandukanye, ya ama-t-shirt azosohoka, sinzi abashyira ku miduga, ku biti, ibintu by'ubwoko bwose dushaka kubikora biciye muri iyo brand iduhuza jewe na Akili. Ni ukuvuga ko umuntu wese akunda Double J, umuntu wese akunda Kiriku Akili arahawe ikaze gushyigikira kino kintu, kuko ni ikintu twakoze ku bwanyu si ku bwacu gusa. Rero ntarenze ndaja kure, ndashaka dushobore kubashyikiriza icyo kintu. Sinzi ko mwene wacu amashyi menshi. Wow. Nk'uko biri brand yacu yitwa Billy Man Boy, nk'uko mubibona twese ngaha sisi wote ni watoto wa Billy Man. Rero sasa ingene bimeze, twebwe twashatse kugira ikintu. Urabona nk'Ibujumbura hari abantu benshi baje kurondera ubuzima ino, ariko ugahura n'umuntu ukamenga ariko aragukinyiza canke akwereka umenga wewe iyo uva ntihanyaye, canke iyo uva agatuma utishimira iyo uva. Kubera je ndibuka kera tukimanuka i Bujumbura, uhuye n'umuntu yavuga ati uraho peti wa Birimani, niko kenshi batwita, kandi kera twebwe twabifata nabi, twavuga ati arandutse ngo ndi uwa Birimani. Ariko twasanze ari ikintu twe dukwiye kwishimira. Twebwe turaba hariya, twavukiye hariya, n'abantu benshi ngaha mwese ndazi muraba hariya. Nimba wavukiye ngaha, sogokuru wawe avuka hariya, umva urashobora kwambara iyo t-shirt nawe nyine ukaba proud ukavuga ati mini Billy Man Boy. Nk'uko mubibona, iyi ni isuka isigura umukozi, umurimyi. Kurazi ahanini Uburundi ibice byinshi kwijana butunzwe n'uburimyi, murabizi mwese. Kandi rero ubiravye abantu benshi tuvuka hariya usanga turi mu bintu byinshi. Na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'uwahariya ni Billy Man Boy. Abesha nuko biri. Isuka isigura umukozi, uyu n'umuhungu nyene w'umukozi, urabona yambaye amasheni, amahereni. Bisigura ko naho usirimuka ukabaho n'abanyamuji,
hariya uguma uri umukozi isuka ntoyita uguma ushaka gutera imbere kuruta niyo siguro twe tubiha ama bashobora kudusigurira izi nyenyeri. Okay, iyi nyenyeri ya mbere isiguye Imana, iya kabiri isiguye igihugu, iya gatatu isiguye iterambere, iyi isiguye ubuntu, iyi isiguye abantu, iyi isiguye ibintu. Hariho gerageje kwishurira hamwe hariho ababajije ati eske ni label canke bimeze gute, ariko novuga ko muri uno mwanya ntitwohendana ngo ni label, ariko biri mu migambi. Izina rirahari, Imana niyahezagira tuzogera kuri Billman Boy Record, tuzogera kuri Billman Boy Entertainment, ariko muri uno mwanya igikuru nuko tubanza kurasa iyo brand, hama ibikorwa bitandukanye mu mashami atandukanye tuzogenda turabishikako buke buke. Nkuko twabahamagaye uno munsi hagize ikindi kintu twongeramo muri uno mugambi wacu tuzobamenyesha. Sinzi kubona ubwawe. Nk'uko bivuze ntabwo ari label, kuko tunababwije ukuri ntabwo ubushobozi dufise bwo kugira label, mugabo twahisemo kugira ikintu kanaka kiduhuza twese, hama kiduhuza twese. Nibaza ko umuco wa mbere w'ibibazo twashoboye kubikwakwanya, turiko turagenda turabona umenga twogenda ubu kugira bigende neza. Nizere ko umwe wese afise ibibazo bibiri kugira ngo tunyaragaze tugende ubu kugira ntiturenganye, hama umuco wundi n'ibibazo bitatu, hama n'abantu batatu amafaranga cyo bishura amakosa. Ndashobora kwibutsa yuko tuguma mu murongo wa conference de presse. Respect kuri Dr. J, respect kuri Kiriku, ikintu mukozi kuvuga ari ikintu cy'amateka cyane, ariko ikibazo ufise ni kimwe. Turazaho naje muva muri Barrow. Ubu mutweretse friends yanyu yitwa Billman Boy. Eske ajya amategeko mwari mufise ya Barrow. Cyane ibintu byose mwari mufise bya Barrow. Ni kuvuga yuko atatu muzosubira kwambara bivanye n'uko muzanye friends yanyu ari Billman Boy. Ngoje nagushiriye mu ndibaza yuko ariko mbabarire urafise abavyeyi, urafise mama na papa, bise nawe ukaba ufise umbabarire warigeze kubagira. Sinzi ko ufise umudamu mubana, niba nawe mubana vyarashitse ukava muhira, bisigura yuko mama wawe atakiri mama wawe, bisigura yuko papa wawe atakiri papa wawe. Nikunguruza ubuzima kubera ko twabivuze dushaka gukorera ikintu biraryoshe. Bizo yarafashije Kiriko, kubera iki Kiriko nawe atogira ingufu nawe afasha abantu kugira igikorwa Bizo yakoze kibandanye gishike no ku bandi, kandi nta kibuza twika abantu ko tutayambara n'ubu turacyaje Facebook yawe. Ngerageje kumwunganira kuri icyo kibazo, nibaza ko n'amabrand yo hanze turayambara kandi tutaba tuzi na ba nyemezo, tutaba atari ku nyungu z'igihugu. None twobuzwa n'iki kwambara ikintu cyo ngaho iwacu? Urumva turambara ibindi byinshi byo hanze. Rero ifoko abarundi twiga ingeso yo kwishimira ibintu by'iwacu tukabishyigikira. Murakoze cyane. Akajambo ko kagasunika rugi ni ukubashimira cyane mwivuye ku mutima kubona mwaje muri benshi kudushyigikira. Ntaho turigeza ntacyo turashikako, ariko mwe mwabiravye muravuga ati aba bahungu imisore bakeneye gushyigikirwa. Je ndibaza mubandanije mudushyigikira kurya ubunye imbere hazoba heza cyane kuruta, kandi nitwasubira guhura muzobona intambwe twateye. Ndabashimiye cyane. Murakoze cyane.